Bakunzi bikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, reka mbabwire yuko ndabakunda. Reka mbifurize indwi nziza y'umugisha, indwi y'amahigwe, indwi yo kuroranirwa muri byose. Umwami Yesu Kristo abaha umugisha. Abadusengera, abadushigikira, mushishikare kubona kugira neza ko Imana ku buzima bwanyu. Bakundwa, ino ndwi dutanguye, reka mbifurize rino jambo ryanditse mu gitabo cya Zaburi ya 78 umurongo wa 28. 73 plutôt. 73 umurongo wa 28. Dusome iyi Zaburi ya bene Asafu twumve ngene bavuze. Baravuze ngo ariko jewe kwegera Imana niko kwambereye amahirwe. Haleluya. Mukundwa, amahirwe yawe ahagaze ku kwegera Imana. Hari ibintu ushobora kwitwa amahirwe atariyo. Amahirwe yawe ukeneye ya mbere ni ukwegera Imana. Ariko jewe kwegera, haleluya, kwegera umwami, gutera intambwe negera umwami, gutera intambwe ja kubana n'umwami, niyo mahirwe yaje. Amen. Amahirwe yawe ni ugutera intambwe uja ku mwami. Bene data, hariho iyo uteye intambwe uja ku mwami ubona ibintu bidasanzwe ku buzima bwacu. Ariko jewe kwegera Imana nivyo vyambereye amahirwe. Umwami uhoraho niwe ngize ubuhungiro kugira ngo namamaze ibikorwa wakoze byose. Umwami uhoraho niwe wengize ubuhungiro bwanje kugira ngo namamaze ibikorwa byawe byose. Reka nkwifurize uyu munsi udasanzwe utera intambwe wegera umwami, kuko niho hahagaze amahirwe yawe, niho hahagaze amahirwe y'urugo rwawe, niho hahagaze amahirwe y'ibyawe. Ariko jewe kwegera Imana nivyo vyambereye amahirwe. Reka dusome mu gitabo cy'ingoma za kabiri. Ingoma za kabiri, igice cya 26, dusome umurongo wa 4 no wa 5. Haravuga ngo akora ibyo uhoraho abona ko ari byiza, byose amaziye yakoze byose. Akora ibyo uhoraho abona ko ari byiza, byose amaziye yakoze byose. Ashira umutima ku kurondera Imana mu gihe cyose cya Zekariya, umuntu yamwigisha kubaha Imana. Agafraze keza gakomeye cyane. Kandi uko yakomeje kurondera Imana uhoraho, Imana yamuhaye umugisha. Uko yakomeje kurondera uhoraho, haleluya, Imana yamuhaye umugisha. Urakeneye umugisha, urakeneye umugisha wenge yindi migisha yose warabonye no kurondera umwami. Uko yakomeje kurondera umwami, Imana yamuhaye umugisha. Ndakwifurije muvandimwe, hariho phrase bavuze hano, ashira umutima ku kurondera Imana mu gihe cyose cya Zekariya. Umutima wawe uri hehe? Umutima wa matanye he? Ashira umutima ku kurondera Imana. Kandi uko yakomeje kurondera Imana, Imana yamuhaye umugisha. Umugisha wawe uhagaze mu kurondera umwami. Hariho umugisha wawe utari bwabone, hariho umugisha wawe utarabonesha amaso. Paulo yabwiye Abakorinto ngo ibyo amatwi atarumva nibyo turabonesha amaso yacu, ngo ibyo yabibikiye abayikunda. Yeremiya yaravuze ngo mpamagara naje ndakwitaba kwereka ibihambaye nibyikinze utari bwabone. Umva, hari ibyikinze byawe, hari ibyikinze byanje, hari ibyikinze byacu tuzoboneshwa kubera kwegera umwami wacu. Kandi uko yakomeje kurondera Imana, uko yakomeje kubatasha ku mwami, ngo umwami yamuhaye umugisha. Wifuza kugira umugisha muri nosi, shishikara gutera intambwe wegera umwami. Ariko jewe kwegera Imana nizo zambereye amahirwe. Amahirwe yawe ahagaze kwegera Imana. Hariho abantu Imana ihibye ibintu bakabisengera, Imana ikabibaha, bakazasigara bavuga ngo babuze umwanya wo kubana n'Imana. Nta mwanya numwe muke woburira Imana. Woburira Imana umwanya. Ariko jewe kwegera Imana nivyo vyambereye amahirwe. Igitabo cy'ingoma za kabiri, igice 15 umurongo wa 2 no 2 haravuga ngo maze mwe mu Imana za kuri Azariya mwene Obedi aje gusanganira Asa, aramubarira ati nimuntega amatwi yewe Asa, mwe n'Abayuda n'Ababenyamini mwese, uhoraho azokomeza kubana namwe, nimwakomeza kubana nawe, kandi nimwamurondera muzomubona, ariko nimwamuheba nawe azobaheba. Uhoraho azakomeza kubana namwe, nimwakomeza kubana nawe, nimwakomeza gutera intambwe muja kuri we, azakomeza kubana namwe, ariko kandi nimwamuheba nawe azabaheba.
akakwifurize gutera intambwe ujya kurondera umwami. Nimwamurondera muzamubona. Haleluya. Yadusezeraniye isezerano rikomeye, nimwamurondera nzabaha amahirwe, ariko jewe kwegera Imana nizo zambereye amahirwe. Mu gitabo cya Yobu igice cya 22 umurongo wa 21 haravuga ngo enda rero niwiyuzuze nayo, haleluya, ubone kuba amahoro, uko nikuzobona amahirwe. Enda rero niwiyuzuze nayo, enda rero nube atashe kuri yo, nibwo uzobona amahoro n'amahirwe. Urifuza amahoro, urifuza kuba ufite amahoro, iyuzuze n'umwami. Haleluya. Tera indanguje ku mwami, iyuzuze n'umwami. Urakeneye amahirwe, haleluya, iyuzuze n'umwami. Enda rero nimwiyuzuze nayo, niho muzoronka amahoro n'amahirwe. Amahirwe yacu n'amahoro bihagaze hehe? Bihagaze uburyo twahaye umwami wacu kibanza kimukwiriye mu mitima yacu no mu buzima bwacu. Ino ndwi reka nkwifurize kino kintu, tera intambwe ku mwami. Haleluya. Fata umwanya wawe, ndihundira isaha imwe zibiri ya minuta, haleluya, uvuye ngo mwami, ijambo ryawe ryavuze ngo ariko nje kukwegera nizo zambera amahirwe. Mfashe umwanya, ndatanze ikiguzi. Bene data, biradusaba ikiguzi, biradusaba arizo tugomba guheba. Hari izo tugomba guheba, hari izo twahaye umwanya wacu, hari izo amatelefone yaradutwaye, ibintu byinshi yaradutwaye. Umva, hari izo ugomba guheba kugira ngo, haleluya, kugira ngo amahirwe n'amahoro bigukurikire. Ariko jewe kwegera Imana nizo zambereye amahirwe. Igitabo cy'Ingoma yavuze ngo ashira umutima kukurondera Imana, kandi uko yakomeje kurondera umwami yamuhaye umugisha. Enda rero niwiyuzuze nayo, nibwo uzoronka amahoro n'amahirwe. Umurongo wa 22, ndakwinginze wemere kwigishwa nibiva mu kanwa kayo, amajambo yayo uyabike mu mutima wawe. Haleluya. Wemere kwigishwa nibiva mu kanwa kayo, ndetse n'amajambo yayo uyabike mu mutima wawe. Igitabo cy'Abakorinto wa mbere igice cya 6 umurongo wa 17 aravuga ngo ariko wimatanije n'umwami wacu ababaye impwemu imwe nawe. Ndakwifurije kwimatanya n'umwami, ndakwifurije kuba atashe ku mwami. Haleluya. Ndakwifurije kuba atashe ku mwami. Uwimatanije n'umwami, uwamatanye na Kristo Yesu acika impwemu imwe nawe. Haleluya. Muvandimwe, iyo watindanye na Kristo, arafata kamere yakugoye, arafata ibyakugoye, akabinyoha, akabigukuramwo. Haleluya. Akagukundisha umwami wawe. Haleluya. Wimatanije n'umwami, avuga ukwe, agenda ukwe, abahe mu buzima bwe. Haleluya. Ndakwifuriza kwimatanya n'umwami, ariko wimatanije n'umwami wacu acika impwemu imwe nawe. Igice cya 4 cy'ibyakozwe n'intumwa umurongo wa 13 haravuga ngo babonye gushira amanga kwa Petero na Yohana ngo bamenye ko batigishwa n'abanyabwenge, ariko bamenye ko babanaga na Yesu. Bavandimwe, hariho ingendo, hari imvugo z'abantu batindanye na Yesu. Haleluya. Ngo baravye Petero na Yohana ngo bamenye ko batigishijwe, ariko bamenye amakuru ko babanaga na Yesu. Hariho imvugo y'umuntu yamatanye n'umwami. Haleluya. Hari ubuzima bugaragara ku buzima bwiwe. Ndakwifurije amahirwe n'amahoro. Ibyo navyo biva hehe? Yavuze ngo ariko nje ukwegera umwami, ariko nje kumuha umwanya, ariko nje kugendana nawe, ariko nje nivyo vyambereye amahirwe. Ndabakunda. Yesu abahezagira. Reka ndabasengere. Turagukunda Yesu, duhuye umutima, duhe inzara n'inyota zo kubwera wewe. Yavuze ngo ariko nje kwegera umwami nivyo vyambereye amahirwe. Ndasenze natura ngo yana amahirwe yanje. Ndakeneye kwegera wewe mwami, ndakeneye kwegera wewe. Haleluya. Ndakeneye kwegera wewe mwami wanje we. Haleluya. Ndakeneye kwegera wewe, ariko jewe kwegera umwami nivyo vyambereye amahirwe. Ndasengeye umwene data kurugankurikirana. Haleluya. Umuhizarara n'inyota zo kwegera wewe. Urakoze kumuha umugisha, urakoze kumuhizara n'inyota. Igitabo cy'Ingoma zavuze ngo ashira umutima kukurondera umwami, kandi uko yakomeje kurondera Imana yamuhaye umugisha. Ndasenze ngo uduhe imbaraga zo kurondera wewe mwami, kurondera mu nyonga zawe. Haleluya. Hari umugisha wacu n'abacu, icubara kibicawe mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Bakundwa, Yesu abaha umugisha, turabakunda. Mana